Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wasabye ko habaho ibiganiro muri Senegal nyuma yaho Perezida Macky Sall asubikiye mu buryo butunguranye amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe mu mpera za kuno kwezi. Abaturiye imipaka ibiri ya Rubavu, u Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko ubuzima bukomeje nubwo bifuza ko ingorane hagati y'ibihugu byombi zikemuka bakongera kugenderana nta nkomyi. Saa 9 kabisa no gutanguranwa paka ku mupaka batagufungira niba zikugereye ukiri kure ewana nukuza kuri ku masigama na muri kwirukanga byatari kugira batagufungira umupaka. Imibare mishya irerekana ko ubwicanyi bukorerwa abagore muri Kenya bwiyongereye buri mwaka kuva mu mwaka wa 2020. Twafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Igipolisi kijeje kurwanya imigumuko muri Senegal carashe ivyuka bikoroza amosozi hanze y'inyubakwa ikorera inama nshingamateka ku mugwa mukuru Dakar kugira abashiragize abari baje mu myerekano yo kwiyamiriza gusubiza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu yari kuba muri uku kwezi. Abari muri iyo myerekano bariyamiriza ingingo ya Perezida Macky Sall yatangaje kuri wa gatandatu, babona yuko ari nko gushaka kwigumiza ku butegetsi. Abashingamateka bariko baraharira ku ngingo yo gusubiza inyuma amatora y'ikiringo c'amezi 6. Mbere yaho gato leta yari yaciye internet ikoresha kuri telefone ngendanwa kugira ngo igerageze gukumira ico yise ikwirakwizwa ry'ubutumwa bw'inzankano no gukangisha gutera imidugararo. Ingingo ya Perezida yo kwigiza inyuma amatora yateje impungenge amashiramwe yo mu karere na mpuzamakungu. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatanguye urugendo rushasha mu buseruko bwo hagati mu gihugu, yaba muri Gaza no mu karere hose. Ibitigiri by'abantu bapfa n'ivy'inyubakwa za leta zisamburwa biguma biduga kubera ingwanire hagati ya Israel na Hamas. Inkuru ya Sebastian Asha mwumva mwijwi rya Florentine Kwizera. Uru n'urugendo rwa Anthony Blinken rugira 5 mu burasirazuba bwo hagati kuva intambara ya Hamas na Israel itanguye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka uheze. N'unyene ikimujanye nukugerageza gutera intege utwigoro tujanisha mu nzira yo guhagarika intambara no guhana abanyororo muri Gaza, hamwe rero no kuraba yuko imfashanyo zikenewe cyane zo kwinjira muri ako karere. Uru rugendo rwe ruhera ubwa mbere muri Arabie Saoudite, igihugu kitagira uruhara rw'imbere mu guhuza impande zombi ariko gifise igihagararo gikomeye mu karere. Kuva igihe c'urugendo rwe ruheruka, leta zunze ubumwe za Amerika zagavye ibitero ku bagwanyi bashigikiwe na Iran muri Syria na Iraq, nyuma yaho abasirikare 3 ba Amerika biciwe. No mu masaha ya kare hari igitero ca drone cagabwe ku cicaro ca Amerika kiri mu buseruko bwa Syria cahitanye abagwanyi 6 mu ngabo ziyobowe n'abakirde zisanzwe zishigikiwe n'ubutegetsi bwa Washington. Akanama kagenzura uburyo nyene Facebook ahindura uburyo ikora kavuze ko irishira hamwe giwe ryari rikwiye gushira akamenyetso ku nkuru zitari z'ukuri aho kuzikuramo. Akanama gashinzwe kugenzura kemeranyije na Meta ku ngingo yayo kudakuramo amasanamu atariyo ya Perezida wa Amerika Joe Biden. Biraboneka mu masanamu yahinyanywe ari kumwe n'umuzukuru we w'umukobwa avuga ko atarenze ku mategeko y'iryo shira hamwe. Ariko ako kanama kagabishije ko ayo mategeko yarakenewe gushigwamo ingufu mu gihe muri uyu mwaka Amerika yitegura amatora. Meta yabwiye BBC ko iri kwirahindura ivyo yasabwe gukora. Iyi mwumva ni BBC gahuzamiryango.
igipolisi cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Bangladesh kivuga ko n'imiburiburi abantu babiri bishwe igihe ibisasu vyaraswa mu ntureka ziri mu gihugu kibanyi ca Myanmar mu gacimbiri kegeranye n'umupaka. Ingwano zikomeye zabaye hagati y'igisirikare ca Birmania n'inyeshamba zigwanya leta ya gisirikare ya Myanmar. Inkuru ya Ambarasan Etirajana mwumva mw'ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Abajeje intwaro bavuga ko abiciwe ku rubibe ari umugore w'umunye Bangladesh hamwe n'impunzi y'umunye Rohingya bariko barakora mu murima. Habaye ugutekerwa n'ubwoba mu bigwati bimwe mu gihe ibisasu vya muzinga n'amasasu y'inkoho vyabandanije kugwa muri Bangladesh. Abantu benshi bakomeretse. Kuwa Mungu abajejwe intwaro bavuze ko abasirikare bagwanyira ku rubibe bashika 100 bo muri Myanmar binjiye muri Bangladesh bahunze imigwano yo mu ntara ya Rakhine. Abashika kuri 15 muri bo bari bafise ibikomere vy'amasasu. Bangladesh ivuga ko abasirikare basubijwe muri Myanmar. Umuryango w'abaganga batagira imbibe MSF wagabishije ko hari ibihe vy'akaga gakomeye mu nkambi z'impunzi ziri muri leta ya Sudani iri mu burengero bwa Darfur. MSF yavuze imburi zose z'amabi afatira ku gufungura nabi zimaze kwigaragaza, igasaba ko imfashanyo mpuzamakungu yihutirwa yokongerezwa. Ivuga ko n'imiburiburi umwana umwe ariko arapfa uko amasaha biraheze mu nkambi ya Zamzam iri hafi y'umuji wa El Fasher. Ingwano hagati y'igisirikare ca Sudani n'ingabo za RSF yavuze ko zakuye mu vyabo abantu bagera ku miliyoni 8 kuva mu kwezi kwa 4 k'umwaka uheze. Uharanira uburenganzira mu Bushinwa yareze igipolisi guhohotera umugabo wiwe yagiriwe n'icaha cyo guhungabanya ubutegetsi. Sentare y'Ubushinwa yo mu Bushinwa yaciriye Li Qiangqiu gufungwa imyaka irenga 3 n'igice. Yamaze igihe kirekire mu gasho imbere y'urubanza rwiwe, bikaba bitegekanije ko azore kugwa mu kwezi k'8. Madame Li yamenyekanye mu bikorwa byo gufasha abahohoterwa mu ngo. Yasavye kandi leta y'Ubushinwa gushira habona amakuru akwiye mu ntango y'ikiza coronavirus. Yatawe muri yombi mu nyuma yo kuvuga ku mbuga hwaniro ko mugenzi we Yu Ziyong n'umushingwamaza Ding Jianxi bakorewe ihohoterwa n'abapolisi. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Senegal. Mukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Moussa Faki Mahamat yasabye ko habaho ibiganiro muri Senegal nyuma yaho Perezida Macky Sall hasubikiye mu buryo butunguranye amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe mu kwezi mu mpera za kuno kwezi. Muri Senegal habaye imyigaragambyo ku cyumweru maze igipolisi kitabaza ibyuka biryana mu maso igihe cyataga muri yombi bamwe mu bigaragambyaga. Ni inkuru ya Chris Ewokor mugezweho na Fenega Kwaya. Mwitangazo byasohoye uyu munsi, ibiro by'umuryango ubumwe bwa Afrika byasabye abategetsi ba Senegal gukemura amatata ya politike biciye mu kuvugana, kumenya ndetse no mu biganiro. Iryo tangazo rikanasaba yuko amatora azaba mu mahoro kandi vuba na bwangu bishoboka. Inteko nshingamateka ya Senegal iteganije guhura uyu munsi kugira ngo yige kuri iryo subikwa ry'amatora ryateye amahanga impungenge. Nyuma yaho bitangarijwe kuwa gatandatu ko amatora yasubitswe, bukeye bwaho ku cyumweru hadutse imyigaragambyo irimo imvururu mu mihanda yo ku murwa mukuru wa Dakar. Abigaragambyaga bavugaga akababaro batewe n'icyo cyemezo cyo gusubika amatora. Turifuza ko abaturage bose ba Senegal bazaha bakigaragambya, tuvuze kwigaragambya mu mahoro kugira ngo umugambi mubisha utazagirwaho muri iki gihugu. Tugomba kwishyira tukizana. Twabayeho turi igihugu cy'amahoro kirangwa na demokarasi. Uyu muperezida ari tugomba kumwemerera kutwambura uburenganzira bwacu uko yishakiye. Bari gutegura kugundira ubutegetsi mu yandi mezi 6. Ariko iyi ni intangiro gusa. Bazakomeza bakomeze. Ntitubizi. Icyo dushaka ni amatora yisanzuye. Amatora nicyo dushaka. Nta kindi dushaka. We don't want anything else.
biravuga ko byibuze umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yatawe muri yombi. Umukuru w'igihugu Macky Sall yavuze yuko yakerereje ayo matora kubera impaka zirimo kwemeza abaziyamamaza. Bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe nawe bise icyo cyemezo nko guhirika ubutegetsi. Inkuru ya Chris Ewokor mu ijwi rya Fenega Kwaya. Minisitiri ushinzwe Afurika muri leta y'Ubwongereza yabwiye BBC ko hari ibimenyetso bikomeye byerekana ko Ethiopia ishobora kwibasirwa n'inzara niba nta gikozwe. Andrew Mitchell ibyo yavugiye mu ruzinduko muri Ethiopia. Iyi mpuruza ye yasubiwemo n'abategetsi bo muri ntara ya Tigray muri icyo gihugu, bavuga ko isi iri mu kwirengagiza akaga gakomeye abantu bashyizwemo n'intambara n'ibihe byikurikiranya n'uruzuba rukabije. Abantu babarirwa muri za miliyoni ntibari basubira mu byabo kuva aho babivaniwemo n'intambara yarangiye hashize umwaka urenga. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mu bitaro imbere bya Aider biri Imeker, umujyi mukuru w'akarere ka Tigre, huzuyemo urujya n'uruza nk'ahandi hose kwa muganga. Ariko mu gace kagenewe abana haracecetse. Aho harimo abana bagizweho ingaruka n'ibura ry'ibiribwa ryibasiye amajyaruguru ya Ethiopia. Abenshi muri izo mpinja bafite imirire mibi iri ku rwego rwo hejuru. Ba nyina bicaye bacecetse mu bitanda bakanura nk'abadahari, bakikiye abana babo bariho babonsa, bizera ko amashereka baronka yatuma baramuka kabiri. Bona Ethiopia ubwabo bongeye kwibasirwa n'umurage mubi w'intambara n'uruzuba. Ibyago bibiri muri iyi myaka mike ishize byangije inzuri n'imyaka y'ibiribwa bigatuma miliyoni z'abantu zihunga ingo zabo. Guverinoma ivuga ko miliyoni 16 z'abantu hirya no hino mu gihugu bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa, aho icya kabiri cyabo bakeneye ubutabazi bwihutirwa cyangwa bafite ingaruka zikomeye z'imirire mibi. Ibyo bisobanura ko abenshi badashonje gusa ahubwo bicwa n'inzara. Abaganga bavuga ko umubare munini w'abana bakirwa muri ibyo bitaro kubera imirire mibi kabije wikubye inshuro ebyiri kuva mu 2020 ubwo intambara yatangiraga hagati y'ingabo za Tigre n'iza leta ya Ethiopia zifatanije n'iza Eritrea. Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afrika Andrew Mitchell yijeje imfashanyo y'igihugu cye ingana na miliyoni 125 z'amadolari zo gufasha miliyoni 3 z'abagore n'abana babo kugira ngo babone ubuvuzi. Mu 2022 hemeranijwe guhagarika imirwano, ariko ingaruka z'intambara ziracyagaragara, aho nibura abantu miliyoni batarasubira mu byabo muri ako karere. Mukomeje kumva BBC gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:42 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, abaturiye imipaka ibiri ya Rubavu, Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko ubuzima bukomeje, n'ubwo bifuza ko ingorane hagati y'ibihugu byombi zikemuka bakongera kugenderana nta nkomyi. Mu gitondo ubwo umunyamakuru wa BBC yageraga ku mupaka munini wa La Corniche ndetse n'umutoya witwa Petite Barrière, yasanze abantu bambuka ku mpande zombi nubwo batari benshi. Ku ruhande rw'u Rwanda barataka igihombo gikomeye gituruka ku isaha yo gufunga umupaka ndetse n'inzitizi bahura nazo bambuka umupaka. Ni inkuru ya Jean Claude Mwabutsa. Saa 2 za mu gitondo ku mupaka munini wa La Corniche, u Rwanda rusangiye na Kongo, nta rujya n'uruza rw'abantu rugaragara. Harambuka bake bake berekeza muri Kongo. Umurongo w'amakamyo yerekeza muri Kongo wo ni muremure. Abo twasanze kuri umupaka ntibarimo benshi bifuza gusobanura uko ubuzima bumeze muri iki gihe. Gusa witwa Salim Nkurunziza twahuye yitegura kwambuka yambwiye ko nta ngorane yikanga guhura nazo mu nzira, uretse amasaha yo gufunga umupaka ashobora kugera ataragaruka. No kwambuka nagerayo akazi kanjye tukagakomeza. Saa 9 kabisa no gutanguranwa paka ku mupaka batagufungira. Niba zikugereye ukiri kure ewana nukuza kuri ku masigama na muri kwirukanga byatare kugira batagufungira umupaka. Hafi aho Olivier Bahati akora akazi ko guhererekanya amafaranga kuri telefone, bimwe bita mobile money. Ngo hari igihe yumva ibisasu bikubita hakurya muri Kongo, ariko ngo ntibyamubuza kujyayo mu gihe haba hari impamvu. Mbonye akazi nagiye nubwo uhagaze bari kwambuka aribo benshi kurusha abakongomani bari kure.
twageze ku mupaka mutoya uzwi nka petite barriere. Aha ho haragaragara abanyuranamo bashaka kwerekeza muri Kongo. Ni abacuruzi batwayeyo ibyiganjemo imboga n'imbuto. Napeleka matunguru ya majani. Njiani ni salama, hakuna shida. Musa ni umunyekongo utuye mu Rwanda, aravuga ko atwaye ibitunguru muri Kongo. Nta mpungenge z'umutekano afite mu nzira, uretse ubwoba bw'uko umupaka waza gufungwa atarahindukira. Izi mpungenge akaba zisangiye n'uyu mugabo ufite butike hafi y'umupaka mutoya ugabanya u Rwanda na Kongo. Byagiye gushaka ibyo tudafite mu Rwanda bihendutse kurusha hano mu Rwanda: isukari, amavuta, makaroni, byose ubucuruzi bwose buba buhendutse kurusha hano mu Rwanda. Uko mbere wabikoraga inshuro wajyagayo, n'ubu ngubu nizo ukijyayo cyangwa? Nizo tujyayo, ariko amasaha yarahindutse. Twajyagayo umunsi wose amasaha 24 kuri 28, ariko ubu ngubu imipaka bayifunga saa 9. Birabangamye ariko nakubyihanganira. Umwe mu bakuriye abakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka utashatse ko muvuga amazina yambwiye ko iki kibazo cy'amasaha yo gufunga umupaka kibaremereye cyane, ngo hari igihe bageza ibicuruzwa byabo Igoma, abanyekongo bakanga guhita babigura kugira ngo baze kubifata kuri makeya amasaha yo gufunga umupaka yegereje. Kuba abanyekongo batakinjira mu Rwanda ari benshi nabyo ngo biri mu byahungabanyije ubucuruzi bwabo. Ngo hari n'ikibazo cyo kwambura abanyarwanda ibicuruzwa byabo bitishyuwe iyo bageze muri Kongo. Nashatse no kumenya uko abaturage basanzwe begereye umupaka babayeho muri iki gihe. Ku nkengero z'ikibuga cy'indege cya Rubavu nahasanze abakecuru bari mu mirima yabo. Umwe muri bo yambwiye ko atabura kugira impungenge zibivugwa ku mipaka y'ibihugu byombi, ariko ngo agomba gukora atabyitayeho. Ngomba guhinga kuko runyica napfa nandi kurya. None rero nicaye ngo ntegereje ibyo ndi kumva, nanone nkananirwa gukora. Igihe byatuza Imana ikabihosha nkanicwa n'inzara. Umupaka muto wa petite barriere usanzwe ukoreshwa cyane n'abava cyangwa bajya mu byerekezo byombi. Mbere y'ingorane zavutse hagati y'ibihugu byombi, uyu mupaka ngo wakoreshwaga n'abakabakaba 50,000 ku munsi. Kuri ubu ariko umwe mu bayobozi b'abacuruzi yambwiye ko abambuka uyu mupaka bashobora kuba baragabanutse ku rugero rurenga 60%. Jean-Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango mu karere ka Rubavu. Tuve mu karere ka Rubavu twerekeza muri Kenya. Abagore cyangwa abakobwa barenga 133 bicwa buri munsi ku isi n'umuntu bafitanye isano cyangwa abakunzi babo, kandi ONU ivuga ko uyu mubare ugenda wiyongera. Igihugu gishya giheruka kongera iyo mibare ni Kenya, ku buryo hanabaye urugendo rwo kwamagana aho ubwicanyi bukabije bwibasira abagore, aho imibare yerekana ko kuva mu mwaka wa 2020 abagore bishwe n'abakunzi babo biyongereye umwaka ku wundi. Umunyamakuru wa BBC Anita Nkonge yahuye n'abagore babiri bahohotewe mu bugome bwinshi, maze bamusobanurira uko byabagendekeye muri inkuru mbagezaho. Abanyakenya barakajwe n'umubare ugenda wiyongera w'impfu z'abagore benshi bicwa bunyamaswa. Mu byumweru 2 gusa bya mbere by'umwaka hari hamaze kwicwa abagera ku 10. Ibi bifatwa nk'icyaha cyo kwica abagore nkana kandi byateguwe neza. Uyu mugore twise Cynthia yashoboraga kuba yarapfuye akiyongera ku mibare y'abagore bicwa. Twaricaranye maze ambwira amahano yamugwiririye. Ibyo yambwiye turabibasomera. Twamenyaniye ku rubuga rushakirwaho abakunzi kuri internet, hanyuma mu gihe kiri munsi y'icyumweru tuza guhura. Bamaze guhura, uwo mubisha yamubwiye ko agiye kumwohereza taxi ya Uber kugira ngo imuzaniwe bahure, ariko we arabyanga. Cynthia yahisemo kumutumira iwe mu rugo kuko yumvaga ariho afite umutekano. Cynthia yongeraho ko ibyaje gukurikiraho nyuma ari ibara atazigera yibagirwa. Mu gihe kirenze amasaha 6 iryo joro, avuga ko yamuboshye amupfuka umunwa maze amukubita inshuro nyinshi kugeza ubwo agera aho kuba yanogoka. Yamusambanije ku ngufu kandi amuhohotera mu rugomo rwinshi. Muri ako kaga kandi yamutegetse kumuha ijambo ry'ibanga akoresha mu kwinjira muri konti ya banki kuri internet, maze amwiba amafaranga, telefone ngendanwa n'ibindi bintu by'agaciro mbere yo kuhava. Amaze kubona ko yarangije kuhava, Cynthia yarashaguje cyane arira, maze atabarwa n'umuzamu hamwe n'ushinzwe gucunga inyubako irimo inzu abamo. Nakomeje kurira nsakuza mpamagara umurinzi w'umusirikare ngo aza ntabare, ndi hafi gupfa. N'ibikomere bikaze, Cynthia yajyanywe kuri sitasiyo ya polisi no ku bitaro. Uyu mugore twise Lydia nawe avuga ko yahohotewe,
nka Cynthia nawe wabimukoze bahuriye ku rubuga rushakirwaho abakunzi kuri interinete ngo yaje kumusaba kuza kumusura iwe ari kumwe na mugenzi we. Turabasomera ibyo yatubwiye. Bampfutse umunwa maze bampambira ibiganza ku gitanda. Yasambanijwe ku ngufu n'uwamuhohoteye afatanije na mugenzi we, bamukorera urugamo rwinshi mu masaha menshi mbere yo kuhava batwaye utwe n'inyandiko zikomeye. Igipolisi nikigeze kizi wanjye kureba aho byabereye. Twabigije ku gipolisi ariko nta cyakozwe. Muri Kenya imibare yatangajwe n'ikigo Africa Data Hub yerekana ko abakunzi n'abo mu miryango y'abagore aribo bakora bwinshi n'ubwo bwicanyi. 3 kuri 4 mu bwicanyi bwabaye bwakozwe n'umuntu wari uziranye n'uwiyishe nk'umukunzi we, mwene wabo cyangwa se inshuti. Irungu Hafton wo mwishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International ntatekereza ko amategeko yo muri Kenya n'ingamba z'icyo gihugu ari byo kibazo. Ikibazo ntabwo kiri cyane mu bijyanye n'amategeko cyangwa se gahunda za leta, ahubwo ni ukuntu aya mategeko akurikizwa. Ikintu cyoroshye gukora muri iki gihugu ntugire ikibazo no kwica umugore. Uwo ni Njeri, impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akaba n'impuguke mu bijyanye n'igitsina gore n'igitsina gabo. We rero avuga ko ahangayikishijwe cyane n'abantu babyegeka ku bagore bibaho bavuga ko ari bo baba babyikururiye. Biterwa n'ubujiji kandi bigaterwa n'umuco wo kwanga abagore umaze gukwirakwira ku internet. Nyuma yaho rubanda rubyamaganiye, leta ya Kenya yasohoye itangazo ivuga ko yiyemeje gufata abakekwa bose kandi n'imanza zikihutishwa. Nubwo bagize amahirwe yo kuba batarapfuye, Cynthia na Lydia ibyo baciyemo byabasigiye inkovu zikomeye mu bijyanye n'amarangamutima. Inkuru ya Anita Nkonge ku bwicanyi bukomeje kwiyongera bw'abagore muri Kenya. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, hari inshuti yanjye twiganye nzatwara mu bukwe. Yego rata. Uwo musore twiganye ni inshuti yanjye cyane, none arantanze sha. Kuwa gatandatu nzamutwara agiye gusaba no gukwa. Birakubabaje se ko agutanze kiri? Umva sha, yego nta masiganwa abamo, ariko urabyumva ntikabura. None se yaki? Karame kiri. Wanyemerera tukazajyana muri ubwo bukwe? Njyewe? Ni 12:45 kuri BBC. BBC gahuzamiryango isamu yazirabura iminota 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu, imikino ibera mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuva ejo ku cyumweru, uyu munsi ndetse n'ejo kwa kabiri ni iminsi yahariwe ikiruhuko kugira ngo amakipe yatsindiye kujya muri kimwe cya kabiri yongere yisuganye mbere y'imikino ya kimwe cya kabiri iteganyijwe kuwa gatatu. Kugira ngo ayo makipe abone itike ya kimwe cya kabiri yatsinze imikino yayo mu mpera z'icyumweru. Nigeria yasezereye Angola itsinze 1-0, naho Congo Kinshasa itsinda Guinea Conakry 3-1. Iyo mikino yabaye kuwa gatanu. Imikino kuwa gatandatu Afrika y'Epfo yasezereye Cape Verde kuri za penalty 2-1. Muri uwo mukino umunyezamu wa Bafana ari nawe kapitene w'iyo kipe Ronwen Williams yashoboye gukuramo penalty enye zose. Ni mu gihe Cote d'Ivoire nayo yari yabonye ikarita itukura ku munota wa 43 yakinnye ikanganya 1-1 na Mali, ndetse bajya no minota y'inyongera umukino uza kurangira Cote d'Ivoire itsinze ibitego 2-1. Nyuma y'uwo mukino navuganye n'umwe mu banyarwanda baba mu mujyi wa Abidjan, ni Nkuyubwatsi Prudence bita Lyonso, abanza kumbwira uko bakiriye intsinzi ya Cote d'Ivoire. Abantu benshi bari batinye no kujya kuri stade no kujya kureba ku mateleviziyo, bumva nyine ko kubera ukuntu Cote d'Ivoire yatangiye ntabwo abantu bari bafite icyizere cy'uko ishobora kugeraho igeze, ariko byadutunguye, abantu bose barishima, abantu barasohoka bajya mu mihanda barabyina mu buryo budasanzwe. Ni iki kintu kiri gutuma Cote d'Ivoire itsinda gutya kandi yaratangiye nabi? Twumvise Didier Drogba
ategera abakinnyi, ese nuko kubategera abenshi amakosa bayashyira ku mutoza wabanje ko ari we watumaga umukino utagenda neza, ariko wabonye kuri wa kabiri yaje akumva ibitekerezo by'abakinnyi akumva n'ibitekerezo by'abafana akabihuriza hamwe, kandi urabona ko byatanze umusaruro uhagije. Umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri uzahuza Nigeria na Afurika y'Epfo bafana ni mu gihe umukino wa kabiri uzahuza Cote d'Ivoire na Congo Kinshasa. Hagati aho Misiri yirukanye uwari umutoza wayo Louis Victoria w'imyaka 53 y'amavuko kubera umusaruro muke w'iyo kipe. Tujye mu Bwongereza, Manchester City irasura Brentford mu mukino wa shampiyona y'icyo gihugu. Arsenal yagarutse mu makipe ahatanira igikombe, byinshi kuri shampiyona turabibwirwa na Prudence Ngiyumva. Brentford niyo kipe rukumbi yashoboye gutsinda Manchester City imikino yombi ya shampiyona y'umwaka ushize. Iyi kipe ihimbwa inzuki The Bees irajya mu kibuga ishaka kuba ikipe ya mbere itsinze Man City inshuro 3 zikurikiranya kuva Liverpool yabikora muri 2015 na 2016, ariko ifite umurundo w'abakinnyi bayo b'ingenzi batari bukine. Aaron Hickey, Rico Henry, Kevin Shard na Brian Mbeumo bari mu mvune z'igihe kirekire. Ni mu gihe byitezwe ko rutahizamu Erling Haaland wa Manchester City ari bubanze mu kibuga muri uyu mukino nyuma yo gukira imvune y'ikirenge. Mu yindi mikino y'ingenzi ya shampiyona mu mpera z'icyumweru, Arsenal yarayibonye intsinzi ikomeye kuri Stade Emirates itsinda irusha Liverpool 3-1. Mu minota 90 y'umukino abakinnyi ba Liverpool iri ku mwanya wa mbere muri Premier League bashoboye gutera ishoti imwe rukumbi mu izamu rya Arsenal. Yewe n'igitego cy'impozamarira batsinze ni nk'impano bahawe na myugariro Gabriel Magalhaes witsinze nyuma y'uburangare bwatewe n'urujijo hagati ye na nyezamu David Yaraye. Ibintu umutoza wa Liverpool Jurgen Klopp yemeye nyuma y'umukino. Dushaka gukinana ubushobozi bwacu bwose, ariko ntitwabigezeho. Ntabwo ari ikibazo cy'umwaka oya, ntiwari umukino wacu. Iyi ntsinzi ya The Gunners yatumye ikinyuranyo hagati yayo na Liverpool kigabanuka kikajya ku manota 2 gusa. Manchester United yo yatsinze West Ham 3-0, naho Chelsea yandagazwa na Wolves Stamford Bridge itsindwa 4-2. Ibintu byashyize igitutu gikomeye ku mutoza Mauricio Pochettino, kuko ku ikipe yatanze akayabo gakabakaba miliyari y'amapaundi mu igura ry'abakinnyi kwicara ku mwanya wa 11 ku rutonde rw'agateganyo birabonwa na benshi biganjemo n'abafana ba Chelsea nk'umugayo. Urakoze Prudence. Oreze muri Espagne igitego cyo ku munota 93 cyatsinzwe na Llorente cyatumye Atletico Madrid inganya na Real Madrid 1-1 mu mukino w'ishiraniro i Santiago Bernabeu. Real Madrid ariko ikomeje kuyobora shampiyona n'amanota 58. Aho niho nsoreje amakuru y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Mu gusoza hano makuru reka nsubize umwanya Ninahira Dukunda tugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Igipolisi kijeje imigumuko muri Senegal carashe ivyuka bikoroza musozi hanze y'inyubako ikorera n'ama nshingamateka ku mugwa mukuru i Dakar kugira abashwiragize abari baje mu myerekano yo kuyamiriza gusubiza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu yari kuba muri uko kwezi. Abari muri iyo myerekano bariyamiriza ingingo ya President Macky Sall yatangajwe kuri wa gatandatu, babona yuko ari uko gushaka kwigumiza ku butegetsi. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu wa leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatanguye urugendo rushasha mu buseruko bwo hagati mu gihe haba muri Gaza no mu karere hose ibitigiri by'abantu bapfa n'ivy'inyubako za leta bisambugwa biguma biduga kubera ingwano iri hagati ya Israel na Hamas. Umuryango w'abaganga batagira imbibe MSF bagabishije ko hari ibihe by'akaga gakomeye mu nkambi z'impunzi ziri muri leta ya Sudani iri mu burengero bwa Darfur. MSF yavuze imburi zose z'amabi afatiye ku gufungura nabi zimaze kwigaragaza, igasaba ko imfashanyo mpuzamakungu yihutirwa yo kongerezwa. Jacques.
nanjye nakongeraho ko abaturiye imipaka ibiri ya Rubavu u Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubuzima bukomeje nubwo bifuza ko ingorane hagati y'ibihugu byombi zikemuka bakongera kugenderana nta nkomyi. Mu gitondo umunyamakuru wa BBC yagenderaga umupaka munini wa La Corniche ndetse n'umutoya witwa Petite Barrière yasanze abantu bambuka ku mpande zombi nubwo batari benshi. BBC gahuzamiryango hariho n'udusojeje amakuru yacu kuri uyu wa mbere tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri na makuru yarahagarariwe na President Sengiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com. Muramukiho. Thank you.